Bakunzi b'urubuga BF Plus ndabaramukije cyane, ndabaramukije nongera ndababarira ati politike yo mu Afrique de Grand Lac igeze aharyoshe cyane, igeze ku ntsinzi na cyane twifuza abantu twifuza amahoro, abantu twifuza ukwishira n'ukwizana, abantu twifuza ubumwe hagati y'ibihugu, abantu twumva yuko mwaka karere twobana mu mahoro, twobana mu bumwe. Rero intambara yo muri Kongo, eka ibi byose bihurikiye muri diplomasi, yaba kuri tere, haba muri diplomasi, haba ku rwego rwa Kongo no ku rwego rw'u Burundi, turi mu ntsinzi ikomeye cyane. Turi mu ntsinzi aho nababwira ati nk'uko Ndayishimiye yabisezeranye, nk'uko na Kiseketi yabisezeranye, bose basezeranye ko bategerezwa muri manda zabo kuzovaho batembagaje ubutegetsi bw'ikibi bw'igitugu bwa Paul Kagame. Ivyo vyose mwese murabizi. Rero nagomba ndababarira ati bwa butegetsi barabutembagaje nk'uko babisezeranye. Muti biriko bigenda gute? Na cyane ku badakurikirana cyane iyi ntambara yo muri Kongo, abayikurikirana murabizi, ariko hariho abantu batabikurikirana, none umunsi nyene boshaka bovyumviraho. Nico ngombe rero ndabasesangurire, ndabereke uburyo ivyo byose bariko barabigeraho. Murabizi neza ko Ndayishimiye iryo jambo yarivuze, aravuga ati igihugu cy'u Rwanda urazi ingene gitwawe, batwawe mu gacinyizo n'ubutegetsi bw'igitugu. Tugiye gukora ibishoboka byose tuzofasha urwaruka, dukangurira urwaruka rwo mu Rwanda kugira ngo bashobore kwigobotora, bashobore kuronkana cyane ubwigenge, kuko ntabwo abari tuye mu Rwanda bafise ubwigenge, babayeho mu butegetsi bubacinyiza. Yabivuze igihe yari hari urugendo yigeze gukora muri Kongo, murabizi ko yabivuze abibarirwa abajene. Ndayishimiye nawe ati nkeneye kubukuraho ubutegetsi. Gisekedi nawe ati mukantorera imanda ya kabiri izoherana nuko jewe ntegerezwa kubakuriraho no kwikuraho burya butegetsi bumaze igihe bwica abakongomani, abakongomani baturatura kubera bwo, bakatagurwa amazosi kubera bwo. Aba batama barinjiye muri diplomasi kandi bayinjiramo neza, ariko nubwo bayinjiyemo neza novuga ati ni intsinzi kuri bo, kuko bagerageje kwicwa Imana irakinga. Mwese murazi neza ko Ndayishimiye bagerageje kumwica, ariko we ntavyo yaseruye. Ariko abantu babizi, abantu dukwirikirana cyane ibintu bijanye na politike na geopolitike, turabizi neza incuro Ndayishimiye bagerageje kumutembagaza, bagerageje kumwica kugira ngo ibintu byo mwaka karere bikunde vyorohe, kuko Ndayishimiye niwe mujuwere wa mbere mwaka karere abangamiye inyungu z'abagomba intambara, z'abagomba gufata aka karere. Kandi aho bigeze bisa nkaho yabatsinze kuko raba ingendo ariko arakora, raba ingene batanguye kwemera ikibazo ciwe c'uko u Rwanda rugomba gutera Kongo runyujije ruciye muri Kongo, rugwinyegeje mu mutamana wa M23. Mwabonye rero ko diplomasi ariko arakora mu minsi iheze, avugira ku binyamakuru, avugira kuri France 24, abwira abadiplomate, abwira ikinyamakuru BBC. Bijya vyose irya diplomasi mwumvise kakamo kiwiwe, mwabibonye neza ko katanguye kumva. Perezida w'Ubufaransa Macron, mwarabonye ingene yamwakiriye mu Bufaransa. Erega Perezida Ndayishimiye si bari kuja mu irya ntama, oya, irya nama yari kujamwo Perezida wa Angola, kuko ni warongoye ubumwe bwa Afrika. Ariko irya nama bashimye yuko
basavye ko Ndayishimiye ari we yoyitaba. Kubera iki? Ni umuagiteri principale nuzeye Macron yashaka gucako, yashaka kwiyegereza mu bisanzwe. Mwarabonye n'ingene president yasomye rya jambo yashikirije mu irya nama, urabona ko cari hajya ahantu irya table yari table y'icubahiro. Bijya si ukuvuga ngo n'urukundo canke ngo iki ngo abazungu badukunda, oya, ahubwo uno munsi baradukeneye. Uno munsi barakeneye ijambo rya Ndayishimiye, barakeneye ubufasha bwiwiwe mwaka karere kugira ngo bagume biba canke ni kuvuga bamwinyegeze, berekane ko bamushigikiye, ntahave mu bikorwa vyiwiwe abakumira. Yego nta wase ko abazungu baronka inyungu zabo mw'ibi bihugu vyacu, ariko ni baronka inyungu naho turonka inyungu, ariko bareke guca mu bintu vy'intambara bica abantu. Age rero baregereye babarira bati, nyakubahwa Perezida Lorenzo, aho bari kuza mw'inama turagusavye utume Ndayishimiye azo umubari umutume ijambo wo mutumye, kuko twe natwe turamukeneye, hari ivyo dushaka kuganira nawe. Niko Ndayishimiye mwabonye afite Ndayishimiye ntabwo yari kuja mwabijya birori, mubona ko byahurirana ntabwo yari kuja mw'irya nama kuko byahurirana n'ibirori twibuka kuvuga rojuru solennel du patriotisme mu Burundi, aho twibuka nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza, mu patriote yadusigiye iragi rihambaye cyane. Murabibona neza ko irya nama ntabwo ari kujamo, ahubwo habayeho uko basaba bagatakamba ati nihaza Ndayishimiye kuko yari ari cegera cawe kuko turamukeneye. Murabona ingene yakiriwe, murabona n'ingene baganira. Mugerageze kuraba neza ry'amafoto ya Macron biri kumwe na Perezida. Murabona neza ko ari ibintu noneho muri politike nta mwasi ibihe byose kandi nta n'umukunzi w'ibihe byose. Mwumvirije n'ijambo ry'umuvugizi wa Perezida ujya mudamu, mwamwumvise ingene yavuze neza ko Perezida Macron yashimiye cyane ku bwitange n'ubushobozi canke n'ubukerebutsi bwa Ndayishimiye mu kugarukana amahoro mw'aka karere. None amahoro Ndayishimiye ariko aragarukana mw'aka karere, none n'umuzikari muri Kongo nareka gwana ku ruhande rwa Kisekedi birukana M23. Mwumvise ko yavuze ati Macron yarashimiye cyane Ndayishimiye, amubarira ko amushigikiye. Muca mwumva neza ko diplomasi ya Ndayishimiye yamaze kugera ku rwego mpuzamakungu, ku rwego rw'isi mondiale. Diplomasi yiwe yamaze kwemegwa. Ibyo Ndayishimiye ari gukora muri Kongo byamaze kumenyekana kandi arashigikiwe abazungu n'abagambanyi. Aho bigeze ntabwo Kagame yari yibaza ko aho bigeze uwo munsi byohagera. Muti gute? Ndayishimiye yatangaje ko agomba gukuraho ubutegetsi bwa Kagame, na Kisekedi nawe navuga ku mugaragaro yuko agomba gukuraho ubutegetsi bwa Kagame. Kagame abibonye ati mwebwe muri abana maze imyaka 30 ntwara igihugu, aka karenda kazi ngome ndabereke ko tutangana. Aca yaruma M23 izana n'ingufu zidasanzwe. Kagame acagenda barira babazungu nyene ati murabizi neza ko akazi nama ndagakora neza kandi murabizi ko ntigera neshuwa nk'ibigwanisho. Amerika imukubita ibigwanisho, ntuzeye Macron w'Ubufaransa amukubita ibigwanisho, amuha nyene ebana amasysteme aérienne antimisile. Murabizi Kagame nabati inoti ndayifise, amanyama y'inoti ni hatari, amahera aronka muri Kongo yiba mu by'inzahabu n'ubutare ni menshi. Acavuga ati tuzotanga n'ikibana n'igiturire mpaka abana ndabashire hasi. Mwarabonye ingene Goma yafashwe, mwumva neza ko yafashwe ku buryo ahari abasirikare barenga ibihumbi n'ibihumbi muri Goma ba Sadeke, ariko baratsinzwe. Kubera iki? Kagame yavuze ati aba bana jewe ndabereka neza ko n'abana. Perezida Ndayishimiye n'umwana kuri jewe, Kisekedi n'umwana, ndabereka ko nkomeye. Mwabonye ingene Goma yacifatwa,
murazi ko hari abajenerali bariye amafaranga bakagambanira igihugu cabo ca Kongo bakakira amadolari. Goma irafatwa, muzi ko ataho batashitse, murabona ingene no mu misi mikeya na Bukavu yaciye ifatwa. Hajya ahantu hakozwe ubugambanyi bukomeye cyane, aho abajenerali bari kurwana intambara baciye bakomanda ati ni mwiropriye musubire inyuma. Mwarabonye ingene ba Scovia baciye baza bamenyesha intambara kibiriraho, kuko bari bazi plan neza ko ari gusafisha, bagenda basafisha mu Burundi, ari gusafisha ata minota 5 izohera batahashitse. Ego hanyuma rero Kagame amaze kubibona uko ati rero ngombe ndabereke ko tutangana, ndanabamaramatse. Mwarabonye ingene ibimenyesha makuru ingabo za Sadeke zatsindwe na M23 zatashe zirukanywe, ingabo z'abarundi n'abatrete. Umumenyesha makuru kuri BM4 Plus ni bakunda kubivuga ngo n'abatrete, ngo babaye abatrete. Ubu rero nibagende barabe ko ari abatrete rero. Ego ubabona rero ko bagerageje gutebana. Mwabonye ko igihugu cy'u Rwanda cyatukanye na South Africa, marabonye yuko Tanzania ari uko bagerageje kubamaramaza, kubereka ko imigambi bari bafite yo gukuraho ubutegetsi bwa Kagame bidashoboka. Marabonye neza ko yagerageje kubyerekana, ariko kubera Imana bagenzi, mu Burundi twasize Imana imbere. Ngira ngo mugiye kubona impamvu twasize Imana imbere. Munetse mwarabonye na perezida wa Kongo yaragiye, abantu baramusengera, arasenga Imana. Iyi ntambara yo muri Kagame arikatsindwa kubera Imana, arikatsindwa kubera Imana ya Kisekedi n'Imana yandayishimiye. Ntabwo ari ingufu zabo bafise, ahubwo ni Imana bagwanishije ukuri, bagwanishije ebana ubutungane n'ukuri. Bavuga bati, mwarigeze kubona na Ministre Kayikwamba avuga ati ikinyoma gifata esansere, ariko ukuri kugafata escalier, mugamu finalema kugatsinda. Murabona ko ariko hatsinda ukuri. Mwabonye rero aho abanyamerika baboneye neza ko aba bagabo bakomeye cyane mu rwego rwa diplomasi, Kagame ata diplomasi ashoboye. Mwarabonye ingene biyegereje aba president, mwarabonye ntuzeye Cyril Ramaphosa wo wa South Africa aja muri Amerika. Hagi nyuma y'amarido baramubariye bati, wewe tugiye kubareka mwirukane M23 mukureho burya butegetsi, ariko nimuze mubikoranisha by'umuranduranzuzi, ntimwica inyungu zacu mwakajya karere. Hajya mwe mwarabonye ko n'amafoto, ari amafoto bigeze kuvuga ngo ajya amafoto Trump yeretse Ramaphosa ngo niho nyabwoko, ni genocide iri kukorerwa abantu zeye abazungu muri South Africa. Bijya sivyo, ajya amafoto berekanye ibijya bintu byabereye muri Goma. Hama ndayishimiye nawe mwabonye ko bamuhamagaye muri France. Baramuhamagaye muri France, mubona ko yaganiriye na Macron. Kandi agoma ndababarira ati ntimuze mutangare mu minsi iri imbere mubonye ahantu hahora ingabo z'u Rwanda kugarukana amahoro, bazirukanye bagasaba amasezerano bakayasinyana na FDNB, abarundi bakaja gusubirira ingabo z'u Rwanda aho ziri hose kugarukana amahoro, kuko ntizishobora kugumayo. Hamwe Kagame ho hatokura bajya abasirikare bavuga ko bijya Amerika yamusabye ati kura ingabo ziri muri Kongo, hamwe atobikora zijya ngabo zose ziri kugarukana amahoro zica zitaha. Rero aho abazozisubirira murabe neza bijya biganiro Macron yagiraniye na Ndayishimiye, akamwizeza neza ko bagiye kumushigikira kandi bemera ibikorwa bari barakora. Burya butumwa bushobora gusubiramo ingabo z'abarundi. Jewe ndabivuze mushobora kuzobibona imbere muri kazoza. Rero aho bigeze rero murabona ko igihugu cy'u Rwanda bwa butegetsi bwaco bwahora bukomeye, ubu n'inkende yo gutera ibuye.
ntako batari berekanye ko bakomeye, ariko kubera ko abagabo b'ubuhanga bakoresheje ubuhanga bukomeye cyane kugira ngo bakoreshe diplomasi, hagera uno munsi aho n'umuntu asanzwe avuga icyo ashatse kuri burya butegetsi bwa Kagame. Urabona ko ari ibintu byo kwishimira cyane. Nka twe dukeneye amahoro muri aka karere, dushyigikiye abaperezida bacu, ndayishimiye na Kongo turabashyigikiye cyane kugira ngo aka karere kasubire kuronka amahoro ya original, apana amahoro ari infiltré, ari infiltré. Yego no bamenyesha neza ko burya ibyo ndiko ndababarira n'ukuri, kuko ubu mwanya tuvugana bavuga ko Kagame yoba ari mu buryo bwo kugira ngo akarota ry'amasezerano azobera muri Washington kugira ntazoze yo gusinya byitwa kagwaye. Hari amakuru twumvise yuko boba bagiye ngo yafashwe n'indwara bataravuga iyo ariyo, ariko bamutwaye mu gihugu cy'Ubudagi. Turiko turatohoza neza twumve ko ari byo mu gisagara ca Berlin ari kwivuritsa, kandi mu zikoro Kenza ariho hari hategekanijwe ko Kagame na Kisekedi bazohurirayo, ariko ibyo bintu bishobora kutaba. Ariko Amerika yarasinye ivuga iti naho mutazoza gusinya, abashikiranganji baserukira ibihugu tanke bagifise ivyo bidodo byo guserukira ibihugu bazoza batere ku mukono, hama amahoro aboneke. Bitabaye uko mwumva offensive nukuca babirukana. None Kagame ariteguye kurwana na Amerika, ariteguye kurwana n'isi yose yahibambewe. Ahubwo ushobora kuvyuka mukumva deja elimine bamwera iminya, kuko abazungu murabizi sinohanura vraiment abaperezida bacu ngo baze batwarwe cyane n'abazungu, nibakorane neza, ariko reka ntibaze bizera abazungu kuko n'abagambanyi. Ego murakoze cyane. Ego nukuri ikiganiro canje nahangisoreje. Ego mubibona neza ko ivyo nababariye ndayishimiye na Kisekedi bahejeje gutembagaza ubutegetsi bwa Kagame, byarangiye. Dusigaje kumva nyene finale, nyene filimbe bavuga bati Kagame bamukuye ku butegetsi. Murakoze cyane, mugira muba mubakwe. Sawa.